ububasha n'ubushobozi bwo kuzura ibyapfuye muze mwese tunezerwe simba simba tutazire tutarika y'amaboko Yesu umwami muze mwese tunezerwe simba simba tutarika y'amaboko Yesu umwami. Hallelujah. Tumuzamura y'amaboko duti Yesu. cyane kubona abantu bangana gutya bazanywe no guhimbaza Imana gusa. Je numva ari ikintu gitangaje cyane, sinzi ko mbona nk'ibisanzwe ariko je mbona nk'igitangaza, ndabibona nk'igitangaza Imana ikoreye Burundi, ndabibona nk'isezerano Imana ihaye iki gihugu kubera ko twahisemo kuri uyu mugoroba kuza tungana gutya duhimbaza Imana yacu. Hallelujah. Oh Burundi urahiriwe, oh Burundi ufise imigisha myinshi kubera Yesu gusa, kubera Yesu gusa. Uyu munsi turashaka kubabwira ko nta buzima buryoshe nk'ubuzima bwo kwizera Kristo. Sinzi ko hari umuntu yizeye Kristo yabonye ubwizigirwa bwa Kristo, yabukozeko, yabwumvise, yumvise uburyohe. Sinzi ko hari umuntu yifuza gushinga intahe uyu munsi. Hallelujah, hallelujah. Yesu rumugabane wanje ni kumutima wanje uhora uvuga nuko Imana
Kristo mfise imyaka 16 nta kazoza nari mfise nta bintu nabonye imbere yanje abantu maze kumva intahe yanje muramaze kumva ndabashingira intahe ko je nashaka kwiyahura ariko uyu munsi kubera kwizera Kristo ndafise ivyizigiro ndafise kazoza kandi kazoza kanje ntigahagaze ku muntu ntigahagaze ku bantu ntigahagaze ku byo mfise ntigahagaze ku mahera mfise muri konte gahagaze kuri Kristo wenyene ari we vyizigiro by'ubwiza ushobora kubona hano uvuga ati ico kintu citwa ivyizigiro naco mfise muri jewe ino saha ushobora kuri kuravuga ati je simbona ivyejo ibyahirya yejo guko namwizeye Fabrice araza kutubwira neza ndashaka kubwira ko muri Yesu hari ivyizigiro we muri Yesu hari ubuzima muri Yesu hari ivyizigiro muri Yesu hari byose zama turifuza kukwizigiro Mana ndatuye ivyizigiro Mana kuri uyu mugoroba Mana ndatuye kwizera hano hantu ndatuye ivyizigiro hano hantu Mana kuko wabinkoreye n'abandi uzobakorera Mana zama mwizigiro zama mwizigiro Mana zama mwizigiro Haleluya. Haleluya. Nakusaba udogiriza ukuboko kwawe. Cyamubwire ngo yanyishuriye ya myenda yose. Kanumva ishengero ririmba cyane. Kizabwira kombu sinkomezi ngoname ndamusenga ntacyo nzomubura ndirimba cyane uti yanyishuriye yaramari ibyaha yahindutse imbere ya ntebe imbere ya ntebe zohagararayo zojana
yanyishuriye ya myenda yose yarampariye ibyaha muraza gusubiramo kano kantu gusa kavuga ngo Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje, oya hibongoza nk'umurundi. Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje. Abazi gutambika irundi muraza kudufasha, abazi gutambika irundi murahari, turaza guhimbaza Imana mu kirundi c'iwacu. Amashi abantu muzi musubire mwegera imbere, murashaka gusubira kwegera imbere. Karibu 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 karibu. Hey! Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje. Ndirimbe, nimuneke ndirimbe, ndamukomera amashi n'impundu, uwo mwami ni mwiza ye. Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje. Tumukomera amashi n'impundu, uwo mwami arabereye. Sinumva amashi n'impundu byayo. Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje, Yesu ni umwami wanje. Tutari kayama
kandi n'umukiza n'igico mbuza yeme gushima uwambambiwe Yesu n'umwami wanjye kandi n'umukiza n'igico mbuza yeme gushima uwambambiwe ngo Yesu n'umwami wanjye kandi n'umukiza n'igico mbuza yeme gushima uwambambiwe Yesu n'umwami wanjye kandi n'umukiza n'igico mbuza yeme gushima uwambambiwe tunezerwe simba simba dutazire tutarika y'amaboko Yesu umwami muze mwese tunezerwe simba simba dutazire tutarika y'amaboko Yesu umwami ngo Yesu n'umwami wawe kandi n'umukiza n'igico mbuza yeme gushima uwambambiwe Yesu n'umwami wanjye kandi n'umukiza n'igico mbuza yeme gushima uwambambiwe ngo Yesu n'umwami wanjye kandi n'umukiza n'igico mbuza yeme gushima uwambambiwe